So they turn on my bass, alias RTG boy from BGJ. Kurikirana from BGJ. Baragiye hanze bari mu bindi bihugu n'abandi bari mu Burundi. Yego niwe muco nagakiza kanje mbe hajya mumaze gusohora indirimbo zingahe? Indirimbo tumaze gusohora ntabwo afite iki kibazo wamengo kiragoye ariko kiroroshye cyane. Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu mubona kuri microphone ni Afroboy Ottawa from Ottawa Entertainment. Ego ni wa mungu wanyu. Abamubona turi kumwe n'umugwi witwa Big Light in Jesus. Ego abamubona uyu munsi na nibereye ahantu nca ndababona nahisemo kubahamagara ngo ndabaza tubazo tumwe tumwe. Abamubona n'umugwi uririmba indirimbo z'Imana. Ndabakunda cyane aba. Niyo mpamvu nabahagaritse nkibabona. Ego hama tukiraho mwibuke gufyonda subscribe kuri YouTube channel yacu, mukore follow kuri Facebook yacu, murazikubona hasi aho vyanditse. Ego hama reka tubabaze utubazo twa mbere. Wewe witwa gute? So they turn on my bass, alias RTG boy from BGJ. Ufise amazina yabo? Nawe witwa gute? Nawe Kurikirana from BGJ. Yeah. Okay, aya niyo mazina yabo. Aba nibo twashoboye guhura nabo. Mbega umugwi wanyu ubugizwe namwe bwe gusa cyane? Umugwi wacu urimo abandi, umugwi wacu urimo abandi, hariho abasanzwe bari muri twebwe nyene bagiye kugaragara hano ku mashusho. Bamwe bafatiriwe bari mu tudukorwa, abandi nabo baragiye hanze bari mu bindi bihugu n'abandi bari mu Burundi. Yego mwavyumvise umugwi wabo saba gusa hariho n'abandi. Ego rero ikintu cyambere nakumva ndabahereko, ndashaka bandirimbire numve ingene baririmba, numve amaji yabo namwe mubumve nkuko nabatangariye. Birabacanze indirimbo bamaze gutegura nyinshi, banditse nyinshi, biriko birabagora iyo bohera kuririmba. Gusa reka nizere yuko bagira bakoresha amaji yawo neza, twumve amaji yawo. Bigya David. Niwe muco nagakiza kanje Emmanuel mana muri twe wasize amavuta kumutwe igikombe canje kirasesekaye. Barakoze cyane gose, barakoze mwavyumvise. Ego hama mbe hajya mumaze gusohora indirimbo zingahe? Indirimbo tumaze gusohora imwe, tumaze gusohora indirimbo itagira amasanamu. Ego gusa iriko kuri YouTube. Iriko kuri YouTube yitwa Arenge vyose. Okay, nanje iyo ndirimbo nayo maze kuyibona, nari zikora indirimbo nyinshi zindi mugabo uko nayumvise gusa cyarashituye. Muri description muraza kubona link ya YouTube iyo ndirimbo, namwe muvyumvire ngo ndayivuga amajambo nimwo vyizera. Iyo ndirimbo iraryoshe gose, niyo mpamvu abahungu nifuje guhura nabo, nkifuza kuyaga nabo, nkumva impano yabo uko bimeze. Ego aho ni vyiza ko bimeze uko. Mbe hajya mwamutegura gusohora indirimbo ikurikiranye ari? Basi kibazo gipaza. Ntabwo afite iki kibazo wamengo kiragoye ariko kiroroshye cyane.
turabitegura kuba cyane iyo uburyo bubonetse niyo tubitegura. Okay, nkuko muvyumva nyene ndazi benshi muri mwe murabizi abamaze kubitahura ibintu byo gusohora indirimbo babigoye, ariko urumva batwemereye yuko n'indi zizosohoka n'izindi zizosohoka bivanye na gahunda bafise. Ego twiteze ko bizaba biryoshe bimeze bon. Mbe hajya mu mugwi wanyu hoba hariho abantu bafashe umugongo bashiramo uburyo kugira ngo mubashe gutera imbere, bimeze gute? Muri ministeri yacu sinavuga ko atari abantu badufasha. Abantu badufasha bariho bashobora kudufasha no ku ndirimbo ya mbere y'abantu badufashije kugira ngo indirimbo ya mbere audio ikogwe. Mugabo nawe turaronka nka manager tushobora kutwisinya cyangwa ashobora kudufasha mu bikorwa byacu byo gusohora indirimbo, nawe turaronka. Turacarindiriye umwe mazosumika cyane bishobotse bikava no mu ngufu zacu twadutse imana ibikoze byari byiza. Ngo turipfuza abantu bashobora kudufasha bakisi ibikorwa byacu ko dufise ibikorwa byinshi bitandukanye, bibaye ngombwa turasana badufasha navyo byari byiza. Ngo muri no mwanya nta muntu dufise afise umugabo wacu mu ntoki neza, sivye ubufasha bwa bamwe. Okay, ikindi kibazo abafana banyu barakunze kwibaza ko baduha indirimbo iryoshe, video yayo bimeze gute, mbe tuzoyironka? Ivyo nanje nkunda kuvyumva mu bandi, nanje ikibazo ndagifise. Ho bazoboneka video, izoyiboneka ryari, byifashe gute ibijanye na video y'ige ndirimbo mwasohoye ya mbere? Bijanye na video ndo kuri ibintu bisaba uburyo. Video ni ibintu bisaba uburyo kandi bisaba amafaranga. Rero turacarindiriye ko uburyo buboneka nkuko Pacifique yavuze. Turacarindiriye ko uburyo buboneka kugira ngo tubahereze amasanamu y'ige video. Yego tubaze ko Pacifique na ofise kwicimbura kinini cyane kijanye na video, nawe narashaka kugisha. Okay, mwavyumvise, video muyitege natazi igihe bizogenda neza. Ego mbe hagenda babaze iyo mwe kumurakura akazi kanyu k'umuziki, mwamubona byoroshe, mwamubona ari ibintu bisanzwe nkuko abandi babavyibaza, mubisanga gute, mubibona gute, biba bimeze gute? Kijanye n'umuziki cyoroshe cyane, nta kintu cyoroha. Shago ni nyinshi ziri muri ibi bintu byo gukora indirimbo. Bwa mbere ni impano itaragira agaciro cyane mu Burundi. Abantu ngo bamenye agaciro ko kuririmba cyane ko kuririmba mu Burundi ni ibintu abantu bafata uko bashatse, abenshi bafata nk'ibisanzwe, ukitanga bakabiguza n'ubusa, bafata ko ari nk'ubugenegene ariko burakogwa. Ariko ikintu ariho nabakunda kuvuga ngo yasanze ngo byamuhanye byinshi kubera buke mu byo kuririmba. Arakantu muri gospel umva ni muziki mu bisanzwe ga mu Burundi, bibazo bavuga ko benshi udahemba umuziki umengo ukora nyine ibisanzwe, kandi mu by'ukuri nivyo ko gospel nuyikora kugira ngo witege ibintu by'uburyo bwinshi bwunguka n'ingoga. Ariko muri gospel hari umugisha, kandi hariyo umugisha mwinshi kuko Imana ishaka yo nyene. Imana iraguha ikintu kandi biciye mu guhimbaza no mu gutatira. Gospel biraryoshe cyane. Ego mbona ko bwanje mucika intege niyo hari no masirago nyinshi. Je n'uburyo ndaburonse no gusukamwe maze gospel ukayibandanya gutuma kugira abantu bashikanwa kugira dushikanwa dutanga amafaranga yo kubaka urusengero, tanga amafaranga yo kubaka ibikorwa by'Imana byinshi. Niko numva n'amafaranga umuntu yoshobora kuyarekura akayakoresha igikorwa cy'Imana, akaja mu murimo w'Imana kugira ngo iryo zina rivugweho hose kuko ico Kristo yaturemeye no kugira ngo tumuhimbaze, kandi muri uko kumuhimbaza nyene bifatanye no kugira no kwamamaza izina ryiwe kugira turi kwiragize hose, isi yose imenye yuko hari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Rero nico gituma niyo ari mwasirago umuntu yo kwitanga gusoka byose akashira mu tugashira mu byinshi. Ego hama mbe indirimbo ya mbere yanyu mwayikoreye hehe, muri studio yihe? Arashobora kutisha indirimbo yacu nkuko ugerageje kuyumviriza urumva harimo logo ya Penel on the beat na Band Boy. Umva nuko twayikoreye muri Band Boy, muri cagiye Penel Pro yaragikorera muri Band Boy. Oh, ego
niho mwayikoreye twayikoreye okay niyo mpamvu iryoshe kuriya abamuzi baramuzi Peniel Pro abamuzi baramuzi okay mbe ndababaze umunsi Peniel wabumvise okay umunsi muja kwirecordinga canke muja kuyaga nawe mugahabwa rendezvous yo kwirecordinga mwiyumvise gute umutima ko bamwemerewe kuja kurikodinga indirimbo yanyu ya mbere mutanamenyereye ivyo kuja kurikodinga byoroshye brother nukuja kurikodinga muri band boy uri umuntu utazi mu underground mbere ya mbere uja gusohora indirimbo umva ngo muri band boy rega bahumbi twarahagiye ndababwira tuje muri studio dusanzwe baranga indirimbo iri mu zikomeye mu gihugu akaba ari ahantu muhitamo kuja yego urumva byaratugoye kwakira igihugu gikomeye cyane ariko kuko kwizera twari dufise kitagihe niyo uburyo bwari buke kandi byari binagoye kubera ko twari dukenye ariko twaranezerewe cyane rwose twagiye gusa tugakorera n'igihugu cyarashobotse Imana yatuma bikunda Imana yarakutse okay ari byiza mbe ndababaze byatwaye igihe kininiya byaragoranye byari bifashe gute muri iyo minsi muri iyo minsi vraiment twarahuye n'Imana twarabonye Imana twarabonye ukuboko kw'Imana kuko ndibuka yuko nta minsi myinshi n'indirimbo ndibuka ko twatonze yo gake kabaho usibye ko nyine ushobora kugenda muri studio bakaguha rendezvous ugasubira ugataha ugasubira n'ubundi mugategura ugataha ugasubira n'ubundi mugakora ugataha rero mu by'ukuri byagenze neza kuko ntitwagize ntitwategeye cyane bibaye nyine kandi nawe nyine Peniel yadufashe neza cyane murabyumva ukuntu byari byifashe icyo gihe ntibyari byoroshe mugabo bagumanye intege barabikora bigenda neza kugeza aho indirimbo yadushikiriye ituryoheye cyane abatarayumva vraiment muko murambabaza kweri muragomba kuyumva mukumva ubutumwa bw'Imana muri ya ndirimbo umudiho uryoshye umudiho ugenda neza mukumva namwe ibyiza by'abahungu bacu mukabatera intege ego hama ndishimye kutuyaze ndishimye ukuntu munyishuye byinshi ndazi benshi bamenye amazina yanyu bamenye abo muri bo mbe hajya mubuze ko umugwanyu witwa gute umugwi wacu witwa Big Grade in Jesus BGJ mu funya ushaka kuturondera ku marezo sosiyo ku masocial media genda wandike BGJ Big Grade in Jesus uradutora kuri YouTube uragenda kuri Facebook gire wandike BGJ muri recherche ama chubona page yacu ufashe kugira suivre baba following baba liking baba tera intege babane nawe kurana ama page yacu tuvuga ubutumwa okay kubona shobora kubitahura BGJ Big Glad in Jesus okay mu kirundi ndazi ni nezerwa muri Yesu murumva n'izina ryabo ko ribaranga gushikana ubutumwa bwiza ku isi yose bice mu guhimbaza no gutatira turipfuza ko indirimbo zacu zoshika kure cyane habaho hashoboka nicyo nifuza saba Imana kandi saba ko Imana yodukomeza abantu benshi bakumva ibikorwa byayo bakumva kanovera akavyo uko bikoreka bigafasha birabure bigafasha amoko yose yo kwisi ego bo hari ikibazo kimwe twibagiye kubabaza mu buzima bwanyu bwajya ukora iki mbanye gute ego birakoze cyane ko tubaza ikibazo cyiza kuko ni ikibazo cy'ubuzima bwacu kandi dutegereza ko twararika natwebwe nk'umugwi wa Big Grade in Jesus BGJ muri no minsi turiko turakorera mu mugambi wa nyakubahwa perezida nyir'icyubahiro bimwe amaziki yayirinze ariko arayibiriza amorora kugira ngo abantu bikure mu bukene bashobore guteza imbere imifuko yose bwayironye amafaranga inkwavu inkoko ingurube n'ibindi kugira ngo turabe ko kugira ngo wanyu mukawushiramo uburyo bigakoreka neza urabona nko muri studio ugiye ntibagusaba impano bagasaba amafaranga impano iza kuza mu nyuma wabanje gutanga amafaranga rero niyo mpamvu turi turagerageza dukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo mugenzi no kurima turarima
no kurima cyiza cyane no kurima turabikora neza aho biranezereye murumva ko abagize umwuga atari abanebwe ntibarye umuziki nk'ababana ngo turabasari ngo dukeneye kujya mu muziki gusa bafite n'ibikorwa ego aho ni sawa gusa wowe ntiwatubwiye uri umunyeshuri nawe uri umukiriya bari mu biki Yesu ndi umunyeshuri ndi umu entrepreneur ego naje ndi muri wa mugambi wa nyakubahwa Bana nishize gutega amatwi ndi muri wa mugambi wa nyakubahwa radio yenda birimo ndoroye inkwavu n'udukoko n'ingurube kandi apari y'ibyo ndarima nyine kugira nyine nshishikare gufinansa kino gikorwa yacu umuziki wacu zatangwa gospel yego okay ndibaza mwabyumvise abashaka kubashikira muze mwashigikire ntibicaye sabanebwe bariko bagerageza kunabone kugira icyo bakoze kugira ngo bagire aho bageze naho bishoboye udushiremo uburyo ego hajya twavuze byinshi ariko sinabajije ari indirimbo yanyu ya mbere mwayiso yitwa gute arenge byose shingira ngo horane kweri nshaka mu gatoyi bavyumva mu ndirimbo kuri indirimbo twa abasegonda makeya ariko mu ndirimbo bavyumva ivyo mumva vyonezera uwo mwami wacu nyir'ijuru n'isi akura umuntu mu mukungugu akamwicarikana n'abakomeye n'umwami w'igitangaza n'umwami agira ubuntu arengeye abo mw'isi aboroshe n'abahambaye arengeye abo mw'isi aboroshe n'abahambaye ntahandatari kurugo rutare ntahandatari kurugo rutare uze tupfirije waturemye wiyaremye nose tubona tureke kurira no kwiganira yaduhaye n'ibirenge ivyo twifuza mu buzima araduhetse mu mugongo ntituzongera kwiganyira nabuze n'ingene ngoma amashi gusa murabuze cyane mwabyumvise amajwi y'abasore bacu baririmba neza cyane hama reka amazina bashimire mwakoze ku mwanya wanyu mwakoresheje bahagaritse mugiye iyo mugiye sinzi niyo mwari mugiye abatwaye umwanya wanyu gusa nizere ko ubunezero batari jewe gusa n'abandi babyishimiye ntibari bwumva ivyabo ntibari bwumve amajwi yabo ko bararirimba ku matwi atabicurangisho bihari ndabashimiye cyane data turagushimiye cyane okay hama ndibaza amashobora kubwira abakurikira bakamenya imbuga bakurikira ko uko bigenza kugira ngo babamane hafi mubaruhura imitima mu buryo bwo kuririmba bwanyu ndakunze kuba n'ikindi kintu kwa abantu kuri Facebook yabo bakunda gutanga ubutumwa bw'Imana bagashyira ko video noyi bavuga ijambo ry'Imana barafite na group yo kuri WhatsApp bakunda gutanga ko ijambo ry'Imana buri munsi buri gatondo byama bihari akujya mura mumva zakanguka n'izindi hajya kiganiro mura mucita gute akayi ko mu gatondo ego abantu mukunda kumva ijambo ry'Imana ndibaza mwavyumvise akayi ko mu gatondo ikazobacike tuzaze gutanga nimero zabo kuri WhatsApp aho hepfo kugira ngo muzobandikire babashire muri group muze murakurikirana ibintu byabo turema ntibicaye bahorana namwe bahari ku bwanyu kugira ngo baruhure imitima yanyu okay mushobora kubabwira rero imbuga mushobora kubakurikira ko uko bigenza kugira ngo babane namwe yego
ariko hari abo ushobora gusanga kenshi bigora umubwiye ngo agire suivre usanga bigoye cyane mugabo bitira ko ari ibintu byoroshe uragenda kuri YouTube yawe hama ukandika BGJ be great in Jesus cyangwa ukandika arenge byose by BGJ be great in Jesus direct ucubibona amugacugira subscribe kuri YouTube arenge byose mwabyumvise ko indirimbo yawe iriko icyoshe cyane amukaja kuri Facebook ukandika Ben again aje BGJ mfunyafunyo be great in Jesus ucubona ibikorwa byacu cyakwereka page ucubona suivre ahantu handitse suivre cyane follow ukamukemeza kugakanda kuri suivre aho hari handitse suivre nusura kubibona bashaka bakurikira buri gihe ibyo mushize ko bakabibona jambo ry'Imana rigiye ko bakaribona umutima mutanze mukabimenya banabifuze n'ibihe byiza aba n'abantu cyane nzi bakundana. Aho ni sawa, ndumva ari byiza mushobora gutanga nimero yanyu mukoresha kuri WhatsApp kugira ngo ariko umuntu abakeneye byose ashobore guca barondera. Sawa nta ngorane, nimero ya telefone urashobora kuyandika guteranya 257 niko ndiyo Burundi. Please this is 57 ucobandika 69 751 496 ko ndibaza ko aho ndibaza ntibazobahuza. Ego iyo nimero mwayibonye ngaho munsi iriko, iyo nimero niyo muzobatorako kuri WhatsApp, kuri Facebook BGJ azone mwayibonye be great in Jesus ariyo mazina yabo kuri Facebook no kuri YouTube kugira ngo bashobore kubana namwe. Ego hama ndabashimiye bakoze ari kumwe n'uyu murwi mwumvise wivuze amazina BGJ be great in Jesus, nanje kuri mikro mwari kumwe na Afroboy Ottawa. Ibaza bamwe muranzi murakunze kumbona ku mbuga mu rutundo dutandukanye. Ego kinshigano ca mbere nkoze jewe muraza kumurikira kuri page yiwanje, ushaka kubona kuri page ya Ottawa Entertainment cyangwa kuri YouTube Afroboy Ottawa. Ushaka kutubona murondeye kwa mazina. Ciao mugize neza, Imana ibane namwe kandi bahezagire ku bantu mwadukurikiye. Thank you.